Ndabaramukije bene data mu izina rya Yesu Kristo mudukurikira muherere ahatandukanye. Ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo biganze imitima yanyu. Kaze mu kiganiro mwihane bw'Imana buri hafi. Muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier gicano kuri P.T.G.A MINISTRIES. Turi ku munsi wa kabiri w'ino nyigisho twise cyangwa ifite teme ivuga ngo NTIHARARENGERANA nawe wokizwa. Uyu munsi tugiye kwishimikiza amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, igitabo c'ivyakozwe n'intumwa canke Actes des Apôtres ibice 9 duhera ku murongo wa mbere tugende gusoma indanzi y'amajambo avuga ngo Yesu yerekera Sawuli mu nzira ija i Damasiko. Ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubwicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete vyo guha amasinagogi i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu abagabo canke abagore abajana Yerusalemu mu ngoyi. Maze ariko aragenda agira ashike i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mwijuru mu kayanganire rya nino. Yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli Sawuli umpigira iki? Aramubaza, turinde ga mwami? Nawe ati, ni jewe Yesu uwo uriko urahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Dusimbire ku murongo wa 15. Umwami aramwishura ati, pfa kugenda kuko umuntu hari ikintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli, nanje nzomwereka imibaro uko ingana azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje. Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikako ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekereye mu nzira bazananye ngo uhumuke uduzwe muhemu yera. Umwanya ibisa n'ibikiragashi bimuva ku maso, arahumuka ava hasi arabatizwa, maze ararya intege ziragaruka, amara iminsi n'abigishwa b'i Damasiko. Amen. Uyu munsi n'umunsi wa kabiri w'ino nyigisho twahaye teme ivuga ngo NTIHARARENGERANA nawe wokizwa. N'aya majambo y'Imana rero tubonye uno muntu yitwa Sawuli. Sawuli tumubona ari umuntu w'umufarisayo, yari umuyuda, kandi Sawuli nyene ari mu bishe abizera Yesu Kristo benshi. Arugiye kurabica byakozwe mu bice 22 ku murongo wa 4 turamubona ariko ashinga intahe y'ukuntu yahama ishengero ry'Imana, agafata agato agashira mu ngoyi abagabo n'abagore akurikira ivy'inzira ya Yesu. Kandi Sawuli ari mu bantu ari numwe yafatiye impuzu canke ihagarikiye abariko barica Stefano hariya mu bice 8 bya kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa nyene. Turabona amajambo y'Imana hariya ku bice 58. Uyu Sawuli rero ngo yari mu nzira aja i Damasiko, nta kindi cari kimujanye, yaragiye gufata kurondera abantu bavuga ivy'inzira ya Yesu kugira ngo abafate abashire mu ngoyi abashikirize abaherezi bakuru, kumbe no kubica bave babica. Rero Yesu Kristo turabona ukuntu yaciye agenda ahura n'umugabo yitwa Sawuli hano hantu muri no nzira yaragiye ariko aje i Damasiko. Aramuhamagara ngo ati, Sawuli Sawuli umpigira iki? Nawe ati, urinde ga mwami? Nawe ati, ni jewe Yesu uriko urabwira. Umva urukundo rwa Yesu ukuntu rungana, ukuntu umuntu w'umwicanyi yari kagenda ahuzagizwa arondera ukuntu yoja gufata abantu akurikira ivy'inzira yiwe ya Yesu kugira ngo arabo ukuntu yobashira mu ngoyi. Umuntu yarishe abigishwa ba Yesu batandukanye, abandi akabashira mu ngoyi, abandi akabangaza. Ariko Yesu tumubona afise urukundo rudasanzwe kuri uno muntu yitwa Sawuli. Tumubona afise urukundo rudagira uko rungana, urukundo rw'umuvyeyi. Amaze kubona umutima wa Sawuli yumva nawe yowuhagakiza, agira ivyizigiro vyinshi atoye umuntu reka ndamusange iyari muri bintu kuko ivyo arimwo ntavyazi, akagira ishaka muga mu buryo butarimwo, ariko yumvira umenga akagira ishaka ry'igwa c'Imana, ariko ntazi yuko ariko akora icaha kimwe kibi cane. Mwiyumvire namwe umuntu yakagwanya abantu bakurikira inzira ya Yesu,
umuntu yakatoteza abantu bagenda bavuga iby'izina rya Yesu, umuntu yafashe ashira abantu mu gasho bavuga iby'inzira ya Yesu, umuntu yafashe yica abantu bavuga iby'inzira ya Yesu, ariko Yesu akagenda akamurondera akamusanga iyari umuntu rugenda akaja i Damasiko akamubwira ngo Sawuli, nubwo umeze gutyo, nubwo ufise umutima umeze gutyo, nubwo ufise imigabo imeze gutyo, nubwo wakoze ibingana kuriya muri ya misi yahera ukica abantu akurikira iby'inzira yanje, nubwo watoteje abantu bakurikira iby'inzira yanje ukabashira mu busho, kandi nubwo nta hantu hari i Damasiko ata kindi kintu cari kugira ngo ushire abantu bakurikira iby'inzira zanje mu busho, nta kindi kintu cari kugira ngo wice abantu bakurikira iby'inzira zanje, nubwo ari umuntu umeze gutyo, nubwo agenda mu bitandukanye by'ubuzimire meze gutyo, jewe Yesu ndaje nifuza kuguhagakiza n'amajambo y'Imana. Rero Yesu yaciye amubwira ngo genda hariya i Damasiko mu gisagara uzoba ari guvyo ugiye gukora. Turabona ijambo ry'Imana rikicereka hano ku murongo wa 15 n'amajambo y'Imana dusomye no ku murongo wa 11. Turabona ukuntu Yesu yatumye umuntu yitwa Ananiya, yari umuntu w'umwigishwa, yari hano muri gisagara cy'i Damasiko, mbwira ngo genda, hari umuntu yitwa Sawuli, hari umuntu nihagurukirije, hari umuntu nitoranirije, genda umurambike ibiganza, nzokubwira ibyo ugiye kumukorera. Uyu muntu azoba ujana izina ryanje kure mu mahanga imbere y'abami n'Abisirayeli, umuntu nzomugira ikoresho ricanje gihambaye. Ananiya arakanga ati none ga mwami, uyu muntu ko numvise ibibi yakoreye abera bawe hari Yerusalemu, kandi nino nyene yafise ubushobozi, afise ububasha, nta kindi cari kimuzanira ngo atoteze akurikira iby'inzira yawe. Ariko Yesu tumuna yuzuye urukundo rwinshi, ambwira ngo pfa kugenda nije nkwibwiriye. Tubona rero Ananiya ukuntu yaciye agenda asanga Sawuli yari, ngo Sawuli yari ahantu atabona ngo kandi yari amaze iminsi atacanywa. Ananiya amunabika ibiganza ambwira ngo Yesu yantumye Sawuli, byuka wuzure mpwemu yera. ngo uwo mwanya ngo ibyari bisa n'ikaragashe ku maso bica biramuvako, ngo aca arafunguwe, ngo aca hasi arabatizwa, aje kubatizwa ngo aca arafunguwe, intege ziragaruka, ngo acamana iminsi n'abigisha b'i Damasiko. Mwiyumvire namwe umuntu yariko ngo ry'Imana, Imana ikamugendera mu buryo. Nawe mwene data wiyumvira ko Imana itokugendera, wiyumvira ko Imana itoguharira, ivyo vyaha wakoze wiyumvira ko Imana itobiharira, ubwo buzimire wagiriyemwo wiyumvira ko Imana. Umva, hariho Yesu urukundo, hariho Yesu yamahuzagizwa, yamarondera imitima imeze nk'uwo wiwawe, umutima urimwo ivyaha, sinzi ivyaha wagendeyemwo, sinzi ukuntu watoteje bakurikira ivy'inzira Yesu nibyo butandukanye mu kugwanya abantu bakijijwe, mu kuvuga nayo abantu bakijijwe, canke kwagire mu bindi vyaha bitandukanye by'ubusambanyi bukabije, by'ubumaraya bukabije, uburozi, bararoza abantu, waratanze amashano, waragiye mu vyo gupfumura, waragiye mu vy'ubusumura w'umusuma karuhariwe, waragiye mu vyo bwicaro w'umwitanyi karuhariwe. Ariko nono Yesu ariko aguhigisha urukundo, aripfuza ko nawe yaguhagakiza nk'uko yagendeye Sawuli. Nawe uyu munsi arakugendeye aciye muri no nyigisho kugira ngo nawe aguhagakiza, ubone gukizwa, ubone guhinduka, uve muri izo nzira mbi uriko uragenderamwo, aguhindura igikoresho ciwe kizima, igikoresho c'ikimazi kigiye gukora ibikorwa bihambaye muri ino si, aguhindura umuntu muzima, aguha ivyizigiro vy'ubugingo budashira, agukure muri ico gitutu c'urupfu, kuko iyo umuntu ari mu vyaha aba ari mu gitutu c'urupfu. Rero Yesu aripfuza kura muri ico gitutu c'urupfu. Ariko rero uba ahantu kibatije n'Imana ntiyomparira, eka ibyaha nakoze birateye ubwoba, eka ibyaha nakoze natwe abagabo b'abandi, nasenye ingo nyinshi, abana bandi nateje amada, nakoroye amada menshi, eka kuri Imana ntiyomparira. Ariko ndagenda kubwire, pemporti ibyaha wakoze, hari amajambo y'Imana ari mu gitabo twahagazeko n'Imana Yesaya igice 10 avuga ngo naho ibyaha byawe twatugutuku, nuko Imana yavuze ngo ndavyeza bikera derere nka sheregi, ngo bikamera nk'ubwabo bw'intama y'umwero, naho vyotukura nk'agahama. Rero nino nkuru nziza, nubwo bimbira kutokizwa, Imana iripfuza kuhagakiza, nubwo bimbira kutoharigwa, nubwo bimbira kubibwa wakoze ari bwinshi, Imana yoyo iripfuza kuguhagakiza, iripfuza kukugendera kugira ngo iguhagakiza. Rero tera ino ntambwe,
ugurura umutima wawe maze ureke Yesu yinjire akuzanira agakiza yipfuza guharira ngakubwirira ikigongwe. Pemporte ibyo wagendemwe, pemporte iyo washishe ucumura, pemporte amajambo wavuze, pemporte ibyaha wacumuye, pemporte inda wakoroye, pemporte abandi batwaye, pemporte uburozi wakoresheje, pemporte abantu wishije uburozi, wicishije sumu, pemporte abantu wicishije inkota, pemporte abantu wahombeje mu kubiba, pemporte ibyo wagendemwe bitandukanye n'abandi batwaye, ingo z'abandi wasenye, pemporte ibyaha wakoze. Yesu aripfuza kuguharira, Yesu aripfuza kuguha agakiza. Rero mwene data ahuri, reka ufatanye nanje gusenga. Aho uri usanga amajambo ati mwami Yesu ndi imbere yawe nciye bugufi cyane, numvise ko uje ungana jewe, hari ibintu nagendemwo vy'ivyaha bitameze neza, nari umuntu mubi, ninagire mbwa Satani. None uyu munsi numvise ijambo ryawe, uyu munsi ndizeye, uyu munsi ndakwakiriye mu bugingo bwanje. Ngwino unyuzure, ngwino unkize bino vyaha, unyuzure umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Maze guhera uyu munsi unyiganzire, guhera uyu munsi mbu umwana wawe, guhera uyu munsi izina ryanje rifutwe mu gitabo c'abanyabyaha, ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Guhera uyu munsi nanje mbe mu biteza ubugingo budashira, mw'izina rya Yesu Kristo nsavyemwo, amen. Nuko reka dufashe gusenga. Mwami Yesu Kristo, ndasenge n'umuntu aciye bugufi yitahuye yimenye uko ari, Mana yera mugendera ahari, amaraso ya Yesu Kristo amubonekeko. Iri zina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'abanyabyaha, risibanganywe, ryanditswe mu gitabo c'abana b'Imana, riri mu gitabo c'ubugingo. Haleluya, mw'izina rya Kristo Yesu. Nawe mubaje gucungura mw'isi, nawe arimwo. Ndamusengeye Imana, ibyaha vyiwe bihanagurwe, ibyaha vyiwe vyezwe. Haleluya, nkuko yavuze ngo ibyaha byanyu nubwo vyotukura tukutuku nk'agahama, nzovyera vyere derere nkasherege, nzovyera vyere bise nk'ubwoya bw'intama y'umwero. None rero n'umuntu mwami ndamushize mu biganza vyawe, gira ngo weze umutima wiwe, weze ibyaha vyiwe, abe umwana wawe guhera uno munsi nino saha. Nuko ndagushimiye kumwakiriye, ndagushimiye kumwemeye, mw'izina rya Yesu Kristo nsenzemwo, amen. Mwene data, Imana irakugiriye neza, Imana irakugenda ifashe decision nziza cane mu bugingo bwawe. Guhera uyu munsi cugendera mu nzira z'Imana, cugendera mu vy'Imana igomba. Hari nimero za kumva inyuma ikimagenere giheze, uza kutwenda kwituma ngo tukugira inama, tugufashe ukuntu wogenza mu by'urugendo rwawe wagakiza utanga uyu munsi. Imana iguheza, tubona ko ku munsi w'ejo tuganira kwino nyigisho nyene. Imana ibahezagire, murakoze cane. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006, akamenyetso yo guteranya 160 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire, urakoze.